genda mubwire wewe nyene umviriza nta kamera nkeneye nta na kintu na kimwe nkeneye sivyo nigiye nzo niko ndamusuzuma sinshaka umuntu numwe umveka ndababwiza ndagusubiriyemwo nawe ukamera baye byake ni yaguhenda ngo ni boss wawe urashaka kweba kazi uzoronka kandi kazi kuko je ndazi kunzo wewe ushaka kuronka kazi jewe uriko uranyumva wewe ntari Hello le France do INYISHU media kuri mukumukana nasi behind camera mukumana ntare mino minsi no mazi minsi ankamera so avuga ati turakunda INYISHU media turabona INYISHU media turasupporting INYISHU media ndazi biko biraho mino minsi munabizi munanabimenyereye so guys turafite umutama wacu mita mutama Banderas se wabahebi yake kuno mwanya niho numvise makomantere ugati nice wo murondo ryo mutama kamufasha tugati nanje ngira kubija mu makomantere kandi nico nzi ujya mutama shoboye no msinaji wiwe kucambye ati ngo amaji kandi ndamubona sa kandi ndazi yiko ambwiye ngo ntakundi bijya makamera menshi kandi amuvumbure uko nyene so ntare gumana nanje tuvugane na mutama Banderas ntare ngo hoti bite oya kwanza imbere yuko muramukanya none ibi nibiki we muhungu ntare nibiki umviriza tumvirite siapo sasa nyumviriza hamuretse kumenya ikinzanye sibyo none usanze ariko tuvugana kuri nese usanze ngaha gukora iki ninde yagutumye kuza ngaha weje ngaha kwanje gukora iki je ko nababujije ibyo bintu bya mu kamera je navyo nkeneye bana umviriza ndababwiye kuri nice wowe ni ko uri umukozi w'umuhungu wanje ntandi bundi bwo nuyo ntare nyene nukuri ntare wari bibuka ibyangiriye ryari kubujya munsi ntare rero ziko duhuriye je nace nanka ibintu bya makamera sitaki jamwe ndabyanze navyo nkeneye ndabibasabye kandi ndicije bugufi nkubonye ninde yabarangiye kuniga ninde yabarangiye ko je nicenga mutama wacu tuge turi INYISHU media sibyo kandi turi abantu b'ubusutwa nta kintu nk'icyo tubonye ivyo jewe ubusutwa nitujana n'ubusutwa uriko vyumva sawa ariko ugende mu bintu by'iwanje ni mu kazi kiwanje nk'ubu maze iminsi ndi ruguru urazi umutwe urazi ibintu by'emitiyemo urazi ibintu by'emitiyemo none kubera iki uno munsi muko mushaka kumviyora muko ni kuviyora ko nikirazira gusanga umuntu rabaho nibereye nashese kuzana nicara atamuntu ariko ivyo mugabo z'ivyo bintu Nzinde mutumandi nigisabo sirazima sibyo ndagusabye 5 minutes gusa tuvugane sibyo ndiko ndagusaba kuko nkurikije amajambo y'abakomantere abafansi bavuga ati yuko rondero rya mutama umviza since bagomba bakubwire sibyo umviza ico bantumye ko nasumye makomantere shaka ndakubarire sibyo ndakwingize mpa 5 minutes sindakurengiriza ni minota itanu gusa mbangiye ndabigusabye mutama kuri nzohora na ukimya kawaida ni umuntu abavuze naho bahoze reka ngire kujambo so mutama wacu turakuzi turakumenyereye sino bivuga ko ati ndakurikirana INYISHU media no mabona INYISHU media yazi byukora aha kuko ati ko turagutombereye bavuga ati mugwaye arondera muganga nuko tugwaye tuko turakurondera wowe none ntwari kuza kundondera ata kamera muzanye ata micro muzanye kubera iki muza kundondera ukunyene nkuko menga ibyo bigano ndabinginze ndasubiyemwo n'abantu bariko babakurikira abo bakunzi biwanyu je ndasubiyemwo sinshaka ibintu binkoroga sinshaka amakamera je asubira kuntumbera jewe ndiko nakivuga bacumvye nkumbura isanamu yanje bayibone sawa mutama nguma ndakubaze basikiye je naco nkeneye kuko ntaco munyinziriza ntaco nakimwe muuma sawa ukirika mbazikira ndafise abantu bariko niko nakora ibikorwa sivyo ndafise abantu maranye nkindwi yose ni mu bikorwa by'iwabo urumva byumva nk'ubu je nashitse ejo saa 4 z'ijoro niyo nashika uno munsi nire ndaraba bimwe by'abandi sivyo none aryo nasigaje ubu nari ngani ndiko ndiyumvira ingene no bikora reka basi ndakubaza ikintu sisubira basi ndabigusabye nigisabo kandi urabona ko naje bukebo nivyo abakobwa navyo nkeneye nico tanashaka n'umukobwa ankorako sawa kuko abana mfise je barakwiye nta uriko aramputagiza nta uriko arangira ibyo ashaka reka kwanza mundeke je mfata akanya maze nkore ibikorwa by'abantu reka mbaze ati nturi umuganga basi uremeye ico kintu uvuze neza je kuba ndi umuganga sawa umugwayi abo turamaze kuvugana abo maze gufasha sivyo sawa rero nico gituma
nico gituma rero no muri uyu mwanya nifuza yuko rero sinshaka ivyo nakoreye mu makamera abantu barabibona. Mutama ivyo sawa nagutahuye n'umunsi wa nyuma sisubira sabya umwanda kubatikira uremeye yuko umuganga kandi avuga ati yuko umuntu yagwaye atumbera muganga kugira nti amufashe kuno mwanya nice yagutumbereye amavifuto rifite dushire kure nukunda gutumbwa ati ndafise problem ndafise ingorane ndafise umubyi nuza kumbwira ivyo bigorane byawe utazanye ico iyo ngorane rero niyo tuge tutoshoka kitwamaze ivyo nitumaze kwiyemera ikintu cyo cyose okibasura tubabarira yongeza umufise siyo nayo gusubiriyemo yongeza umufise siyo kandi ugenda usubire nabahe biyake ndamubwiza ukuri sinshaka amakamera sinshaka ibintu namba ari gikorwa ushaka ingo ndakuvure namba ari ufise ingorane nyegera mu ibanga ndakuvure hanyuma ugenda amahoro sivyo urumva ivyo byo kuzana amakamera iwanje n'amamikuru wanje je nibyo ndabingiza abantu bose bazi kwaza kuza nkoresha ibiganiro je nta makamera ntabi uzoba nkeneye kumvugisha azonsanga muhira murahazi aho nkorera murahazi sawa muje tuvuganireho izo ngorane mu fise ndazibafasha ariko apana ibintu by'amakamera bref Mutama nakumvise kandi sawa nagutahuye ikintu rero canzanye ngaba tugende kuri point ntidushwane urumuntu akuze sino guta kwindero wowe ndibaza hari umama umaze imisubona ikibazo camugiye kungira warabizi kwa tugutumbereye wewe tuba tuzi uko bishoboye ndabigusabye ndagusabye yuko wogira ante wogerageza ukamudufashije muvyeyi ahageze ararushe je narimvuye higeje kumuraba narabonye we kararemerewe hago nuko ataronka gusiyo kwitera akagozi ahantu yabaho yaramaze no kwima kwereka amajambo y'abantu ndabigusabye ndi munsi y'amaguru yawe fashiriza ujya muvyeyi fasha umuvyeyi mbara amafaranga wovuga abafansi bariho banafise umutima boshigeza akagufasha ndakwinginze fatirishije umuvyeyi kijya kintu ndazi nawe uramuzi sinzi woko waramubonye kijya kintu baramurozi ndibazo wabo munsi iyo muntu uvuga nta wenzi nivyo biganiro byanje nta nivyo nkunda no gukurikirana sawa reka ndagutaho nta mwanya mfise kuja ku matelefone ngo niko ndabiganiro byo biganiro sawa je namba naronsa aga telefone ka WhatsApp sawa ndiko hari abakiriya banje bo hanze sivyo y'igihugu bashatse ko tuvugana naka nakaguriwe n'umuntu navuye uro acara kangurira ka telefone rero amaze kukangurira ndibaza nako kuvugana n'abakiriya nako kuvugana n'abandondera en fait no kubabwira ingene ibyabo bimeze ko ndafise n'abantu ndiko ndavura ikindi no gutangaza harabo ndiko ndafatisha ndiko ndakorera imoti bari hanze y'igihugu sawa hari abari muri Amerika hari abandi bari muri aho sinzi za Sweden cyane no mu Barabu sivyo ariko rero ikintu no kubwira jewe kuri ivyo ndavyanse sawa uyo muntu ntago waye uvuga ngo nta wenzi ndagusubiriyemo nta wenzi sawa rero namba ashoboye kuza jewe akantumbera agashika wenyene ataya amakamera mbona ataya mikoro wewe agenda rero umuzane sawa umushikane ngaha basi ndamuvurire ngaha Mutama Banderas ntivyana yuko umuzana imbere yawe ingorane nta kuntu yotembera mu barabara imbere y'abantu aha ciye barabatungutuka ngurya aha renganye n'amajambo gusa bavuga naje ndakwireka ndakwiganire reka ndakubwire Mutama kuko umuntu agutumbere wewe tubadukukeneye kuno mwatura gukinda bigusabye sibyo ndakwinginze umumama ararusha umva umumama yakundanye n'umukongomani barabana ibiki acava hiyo muri Kongo amivye amafaranga yiwe azi no mu Burundi kuri amatama y'abantu araza no mu Burundi atangukoresha amafaranga y'ibintu n'ibimwe ujya mu Kongo mabwo ati subize ivyanje nka kumusubiriza subize ivyanje nka kumusubiza acarira mu ruga rero agira agantuzi yakabahungu baziri kurantahura ibaziro n'umukobwa ungugize intuze mahungu ndakwinginze Mutama Banderas niwe twizeye niwe tugize kuno mwanya nta mahigwe mu masengesho ntaho tagiye amafaranga yose yamwivye ntaca tagerageje kugira agende ukubaganga hose yagiye ko hasigaye wowe ndakwinginze nk'umuntu amaze kuja mu baganga benshi none umva je no mufasha inkuru sindanavuga ati ko nizeye wewe umva bose bari bashiko bamugiye amahera gusa hamwe ayo mahera yivyara ya mu baganga batandukanye mu masengesho none amasengesho y'ubu ntakigifise inguvu canke nabo nyene ninjya mu bandi Banderas ico ntacyo masengesho mara wambiye mu masengesho wambiye mu baganga batandukanye sinzi none ikintu novuga Imana reka ndakubaza uyo muntu bamuzize igiki canke nindi yamurozi data wewe data mwemuze ko muri abanyerusaku cyamo cyawe ukoresheje urusaku rwawe amakuru ubufise ninde yamurozi canke yarozwe aziriki
ivyo rero nivyo mbashaka kumenya hanyuma ndaguye ko ivyo bintu nobishobora cyangwa atavyo noshobora sawa muri uyo mwanya naye bisigaye reka kuri kurangorera amatwi no kuntakariza umwanya sawa kuba yarotswe n'umugabo we babana mu nzu umugabo w'umukongomani yamujijije yuko yavuye iyo muri Kongo amwibye amafaranga yiwazana no mu Burundi sivyo shika kumva nico yamujigije yamwibye amafaranga yiwe hiyo muri Kongo ayazanye mu Burundi yamujijije uwo mugabo we yamujijije ko amafaranga yiwe yamwibye amushaka icyo kintu cy'abahungu ndakwinginze mutamani we twizeye gufisa akazi kenshi n'abantu bogora ko dukonga ati twego turazi kafisa akazi ndakeneye yuko mu musange mu gwasi basifu umuhanga kabyi waje banze ufasha mu muvyeyi ndazi bo gutahura hageka basi byabo ufasha mu byo banzakire uwo bukoze mutama ndagusabye nigise kuko niyumviriye ahantu hose nabwo tunamutwara nta kuba bishop bose twaratwaye twararushe nta kuntu inyishu midete kuragerageza gufasha mu byeyi ko twananiwe ahasi tubati ni Imana kandi Imana ica mu bantu bose ngaciye icishije muri wo kugira umuvyure turi gusabye Banderas Mana we nibiki umviriza nice uyu mugore avuze ngo ntashaka gushika ngaha iki ahaciye hose bamucunguta akavuga ati yuko ngo he ujya mu ntero umva ntisoni naho byose nico kimwe ndi umuntu utagisiye kumenya gusha umuntu mu tagisi abagwaye ntibabapakira mu nta na kimwe meho sawa ndagutaho ariko ubugororotse ko butandukanye nawe uvuga ati uri muterura mukamushikana muri yo tagisi niyoza hanyuma ashitse ngaha nkafata nkavuga ati bakamuterura kandi ndafise abana dukorana aribo bakuzi banje sinobabwira bakamuterura bakamuzana hondi hanyuma nkamucangira idawa ndamubona okay umva we gikorwa bati ko namukuzanira je ntangorane naho hobeje ndogenda kuko mu mahageze ararusha mbwira nzo mukuzanira nta nakimwe oya ntambuzi ko adashobora mbe abahe ntakunda ko abantu bavuga ko iki benshi bagomba bakeneye kumenya umuntu ninde dushaka tumubone yarambujije vima sinogwira me ari we no bikubwira inbox genda mubwire wewe nyene umviriza nta kamera nkeneye nta na kintu na kimwe nkeneye sivyo nigiye nzo niko ndamusuzuma sinshaka umuntu numwe umveka ndababwiza ndagusubiriyemwo nawe kamera baye byake ni yaguhenda ngo ni boss wawe urashaka kweba kazi uzoronka kandi kazi kuko je ndazi kunzo wewe ushaka kuronka kazi jewe uriko uranyumva wewe ntari nawe nice nyene boss wenya akavuga ati genda na kamera mwende na kamera wewe ndafise ubasha kuguha kazi urumva ukaronka kazi na hehe no mu bushikiranganje sawa urabyo rero ndakeneye ko muzomuzana aha wewe nyene umuzana ntarashaka guherekeza ariko nta kamera nkeneye nta rero kuranyumva sawa cicije turanagushimba sawa ukuranyumva rero bisaba yuko nzomuraba ndabishobora nzobikora sawa hanyuma amafaranga jewe bazondiha ubu wacu twarahinduye mutama kugira ngo ndamurabe honyene kugira ndamurabe nze ndahasanga ibihumbi niburi ari make amajana 8 muta banzurindire basimvugi okay uvuze wisamire ndakwinginze inizo 30 combien million y'ibyo muntu nta na même difference asigaranye ivyo je nta kindi ndiko nakubwira urashaka kunyumva ntubimatiza canke ubihebe mu muhebe nabandi barananiwe nibanigumira uko bisigaye tant pis pour lui mbisa kwanza nushaka no kumvugisha ndibyo okay so les fans ndazi mwabyumvise turakeneye support yanyu sawa ndagiye mutama ndagiye les fans ndakeneye support yanyu ndakeneye ama commentaire imubwa ati yuko Banderas fasha muvyeyi ndazi je nakoze nahejeje nka INYISHU media ndakeneye yuko umva bavuga ati yuko ngo mpaka wisamiriyo niho yorabo umuvyeyi avuga ati apana wisamiriyo apana kubesha wisamiriyo nakumvise avuga ati yuko ibihumbi 800 nibyo yenda kumuraba umuvyeyi ayo rero ntamwe nayo yo kumba umuvuza nayo umuvuza amaze kumuvura agakira hoho ugira wewe wamuroze uzi yaciye wewe uzi yaciye ko urazi kugira ngo umenye wamuroze n'uburozi bwazananye uzi ibintu hari umwanya ngari kiniguvu zingana gute genda shami
Refansi ntacyo mfise nokora nimufasha niko ndafasha Imana irambona izompemba ku ruhande rw'iwanje bwa ati nice waragerageje urakoze so refansi bimugiye ko comment zenye kugira turunde ikintu cyo foto cy'umuvyeyi ndagiye nimwe no kugira subscribe so ntarezimize kamera.